ukaduga unako uriko amasukuguru ukaduga je ngana hejeje sishaka kwavansa koko kwanje ngo ngende kuyindi kote bavitera ingorane shitse mu Burundi niho rero nagize ingorane zikomeye cyane shitse nga mu Burundi yaje ndushe cyane ndushe surtout aho niveau ya ku nari ndushe no mu mugongo muri niveau ya omoplate harashobora kuza nk'umudamu akakubwira ati jewe nifuza gukorerwa massage n'umugabo ataya pense afise mukabimwemerera cyane rwose cyato turafise amaseur dufise n'amaseurs umugore ashaka gusaba umugabo utaragwara turaguvura bamaze gwara naho nyene turagufasha kugira ngo izo inguvu umubiri wawe ntuneshwe n'izo ngwara ziwawe isafuriya izari nyene ni électrique urabona ko icometse muri prise ahaye irashuha papier chaude agashuha hama tukaca tuyarura rero tuca tuyapanga aya mabuye rero turayamasisha bon massage izwi nabi kuri benshi cyane batarayikora izwi nabi n'abadamu barero n'abadamu batinya abagabo babo bazi ko bagiye muri massage avuga ati asha ini fama turamasa cyane les femmes enceintes kubera abagore bafise inda massage iri conseil cyane kubera birabatuma bavyara neza hanyuma hariho amezi abagore enceintes bemerewe kumaswa. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. bifashe kinini ventouse yitwa ventouse urumva reka sigure kwanza ingene tubigenza ventouse twebwe irimo na massage anti stress anti stress no kuvuga tuba twakumashije tout le corps tutangura mu kirenge umugongo tugatesta zone de stress no kuvuga itangura zone de stress kuva kuri omoplate muramaze kumva yuko uyu muntu arushe cyane yagize ni journée iri surchargée cyangwa amaze imisakora akazi kenshi kari stressant muzo kumve kenshi umenga ngaha aye muri omoplate wo kwigorora umenga umuntu yo gufyondayo ubundi handi hantu uza kumva ni ngaha kwizose kubumenga izosi remerewe guma wihindukiza n'umutwe iyi ni zone de stress rero niyo tangura gutreta d'abord kuko kugira ngo tushike kuri etape ya ventouse tutaratreta le stress acho tuko turakora donc umuntu aje akakwitura akaza muri massage muhera muri zone de stress oya urumva aha tugenderwa n'abantu benshi bose ntibari stress ariko umuntu wese azaha iwacu abafise ikibazo bazo cambere bagira ni cy'umuruho hajya umuruho n'utari na stress ubona ushobora kugira stress utabanje gukora cyane ugire akazi sous pression cyangwa ukora ikintu ugasanga nticagenze ko ubishaka byose bitara stress rero iyo umuntu ashyize ngaha turamubaza meze gute wiriwe gute kuje kutugendera umeze gute akatubwira haruna benshi batazi kuba ari stress bwa kumva ati jewe nta na kimwe kigenda umenga nyene nabuze singira urukuvu numva nta yego numva umenga ndarushe meze ukuntu n'akazi kanane kuri stress neza cyane n'akazi karakunanira ikora gukora panda 30 minutes ushaka gukora toute la journée ntugiheze kuko nta espace office rero tumaze kumubaza tumubwira wewe gira iyi massage anti stress imara 1h30 hanyuma tuje kumugira iyo massage anti stress tumvera afise nk'umugongo iyi ni traitement nini cyane y'umugongo cyane iravura umugongo cyane nayo bari imigongo chronique ventouse iravura umugongo cyane ikindi kintu rero ventouse itanga nayo nyene iradegaje les toxines kuko duhejera na nk'ubu uye na applique ko ventouse na kwezi
aho umubiri nawukweza indani donc uko amatoxine ari muri zone y'umugongo yose yishize nka hamwe wayakweza ari hamwe rero mu mwanya turafise agasysteme turugurura tumaze kwiza les minutes ziri prévu turugurura tumaze kugurura iyi ventouse tukaca tuyimukuyeko turapersa turafise materiel iri ntuze turapersa indani tukaca tuyimusubizako pour la deuxième fois tugakwega tumaze gukwega haba havuyemo amaraso mabi précisément uranakomereka nembo sinuva gukomereka mugabo turugurura nyene ukapersamwo aho kayiguye kari approprié hama hakavamwo dégagement de toxines à travers le sang uvanga wumva uri muntu mushasha kwari vya kuko iyo amaraso ari sale araremera urumva ko mbere wose uremereye none ubwo buntu épingle mukoresha donc pour la question ya sécurité y'umuntu muca mu butani n'amahygienique kandi tuba twambaye amagan tuba twiteguye na twege il faut se protéger amaraso y'umuntu ituzi ko nta laboratoire twamushizemo ngo tumugire analyse medico kugira ngo tumenye si adafise ama hepatite adafise n'ibindi bintu nyene contagieuse des maladies contagieuses natwe twambaye amagan ari approprié turikingira nawe nyine tukamukingira kugira ngo ntihabe contact entre twebwe nawe ama type de massage zose mukora n'ama materiel mukoresha nayawe urashaka kubitubwira nk'ibi twabibonye ngaha mugabo nibatse ko hariho n'izindi musanzwe mukoresha nk'ibi aya n'amavuta ya massage dukoresha twimporta kuko mu Burundi gushisa n'amavuta massage turagura turaronka amasosiyete abikora amayizina abikora turayagura turinda kuyatuma hanze mukamenya naho nyene hasi twavuganye muri soin de visage ibyo umuntu ashobora gukoresha les produits amavuta mukoresha sa bivana n'umubiri w'umuntu bivana niyo massage mugire canke c'est pour amavuta ikintu ca mbere dushira imbere ku mavuta ya massage ateza kuba ari huile hydratante tuza kwidrata umubiri kuko imibiri yacu iruma cyane rero ifu ko twidrata à travers ayo mavuta nicyo kintu cyane dushira imbere ako sina amavuta de massage hari n'abantu bayizanira nk'abajyana usanga bavuye hanze gusanga afise amawiri yiwe ari préféré yamakoresha kayazana turarespecta mugabo nayo yiwacu bari meza cyane na mawiri de massage nako byanditseko na mawiri de massage azanyene ari approprié pour la massage hanyuma mwarimo mbajije iti ama service mufise muri massage ni menshi turafise massage ya 1 heure yitwa relaxant turafise massage ya anti-stress imara 1 heure et demie turafise massage relaxant pour 2 heures abantu barushe cyane bavuga ati jewe ndashaka ko umuntu yaba ko mu kirenge ku kuguru ntimwihute agaca ni relaxant toujours imara 2 heures turafise service ya ventouse turafise massage au pierre chaude tuva tutembera bariko barayikora umukliente yanyemereye ko tuva twinjira takibazo bakora ko ya pierre chaude turafise réflexologie plantaire massage y'ikirenge gusa yonyene kubera hajya ikirenge twege twita miroir du corps kirenge qui représente tout le corps en général en fait nico kiduporta ni chambere kiraduporta bisigura ko chama kirushe imisi yose hanyuma amaterminaison nerveuse yose donc ubuzima bwose dufise mu mubiri représente par le pied hagira ushaka kumasa ikirenge ukamasa les organes ukamasa foie ukamasa pancréas ukamasa estomac urashaka kumasa ikirenge ukamasa ijisho les parties du corps ukamasa cerveau à travers ikirenge ikirenge rero twebwe turagishiramwo ingufu cyane naho umuntu atoba yagize réflexologie plantaire kuko niyo bakumasa kumva vraiment ko uri détente kandi ikindi kintu réflexologie plantaire itanga ça éveille le système du corps ikirenge kiributsa kuko namba hariho umusi wamashije wa représente estomac iributsa estomac timbe uri bukahora yiwawe il faut bien écraser la nourriture ikibutsa foie ikibutsa pancréas ikibutsa n'ijisho kubera umubiri wacu kuruha uko tugira stress uko tugira fatigue sur le système du corps iraba paresse ugasanga ijisho nikiraba neza sinzi kumva hari gihe uruhumenga ntukuraba umenga woyugara réflexologie ireveye tout le système du corps keveye umubiri ugasira ukaba mushasha hama kindi naco
urashaka kuba utaruzi ko ugwaye kenshi birashika ukabasa umuntu kuri partie estoma acagira douleur imwe iri atroce kamaze aragwaye estomate wapi mbwa je mbona numva nyene fise ama remontée gastrite uragenda kwa muganga urafise premier estoma ari biciye yuko bamugiriye massage mu kirenge ego akaca agenda kwa muganga asanga aragwaye rero urumva iyi reflexologie iri préventif kandi iri curatif ugwaye iratraita bajya bose bagwaye ama diabete ama hypertension irareduza cyane ibipimo byabo gose uriregiriye muri reflexologie ntuwokira ngo 100% mugasi bya bipimo biguma bivaria biduga bimena ko yavurama nta nivyo nakwica ariko ukicwa n'ikindi kintu peut-être caduze kandi nka massage uyigira régulièrement utaragwara ivyo bimaladies byose chroniques uri éviter au moins jusqu'à 90% kugwara kugira hypertension kugira diabete kubera tugwara ivyo byose kubera iki hajya ikintu cambere kibi ni une mauvaise circulation sanguine nico kintu kibi gituma tugwariza ingwara zitugwara amaraso atembera nabi suite ya stress nabivuze na fatigue n'ibiki byose amaze gutembera nabi aca agendagira les dépôts de toxines dans le corps en désordre muri maze kuzuramo ama toxines les anticorps ziba faible kuko ziba ziri attaque zimaze kuba faible ikintu cyose kiza kuri wewe nta défense immunitaire ufise le corps est faible le corps imaze kuba faible rero ikintu cyose kiza kirakurusha ugukomeza kumva nta défense nyine intuzenye immunité cellulaire ni kirakora correctement massage ari ikintu cyambere itanga une bonne circulation sanguine itanga une grande dégagement de toxines massage ama articulation tugoroye nino n'urutoki n'izosi n'ugutwi nakimwe tagorora kugira ngo umubiri wawe umeze neza kumira umeze neza rero niko ibintu byose byoza kuri wewe ufise resistance muri wewe en fait uje ngaho uje kwa muganga exactement tugende kwa muganga no kwivuza utaragwara turaguvura bamaze gugwara naho nyene turagufasha kugira ngo izo inguvu umubiri wawe ntuneshwe n'izo ngwara ziwawe nijyari none hari igihe umuntu ashobora kuba nk'akarorero umuntu akugiriye nka massage ari no kari jean atabyazi cyangwa agira ntibikica ikintu ku mubiri wawe haje byica cyane c'est très dangereux rero nk'iyo umuntu akubwira ati mfashangirira massage ugasanga jewe nta ide ndabifise ko ni juste ndabona comment on fait nkagerageza gukora nkakujya hari bishobora kwica ku buzima bwawe byo conona erega massage si gupfa gukora hari umuntu yigeze kuza gusaba massage kera ncugurura aje kunsaba akazi hama ndamubaza nti none yambwiye ngo jewe umva ngushaka akazi ngo kandi akazi kose wompa ngo je no gakora ndamubwira nti none twe ngako dukora massage massage none ngiragoye gusimwe byo gufyonda gusa urumva abantu bose bazikaye byo gufyonda uranka massage two turavuga ikintu cyambere massage itanga ni une bonne circulation sanguine tuvuge jewe ndafise ama neve muharamo bibona tumva mubibona mu mwanya ama neve musanzwe amaraso y'umuntu atembera muri sens ya gutya no mama kandi mpagaze gutya ego amaraso atembera gutya ava munsi kuko pompe ipompa amaraso n'umutima amaraso atembera gutya umutima ugaca upompa rero musanzwe tuko turamasa bava mubibona mu mwanya tumasa turespecta cyane iyo sens ya circulation sanguine muga turafise ama manevre tutayirespecta muga tuzi ko twamaze kureba manevre ko biri approprié duhereza muri orientation ya circulation sanguine fata rero wewe waje futi jewe wambwiye ko none jewe umushinga nawe wanje ararushe bareka mfite ndagura ugaca utwara muri sens inverse muva ko byamaze konona umubiri wiwe urohoje ku perturba kubera kugira ngo amaraso azosubira afate kandi orientation iri normale bifata n'izindi ngwano zimuberamwo aba askwira ngasubire kwanze kwinormaliza biri mufata umwanya munini par exemple mugongo ufite vertebre twishi wewe ntuzi ingene umugongo bawumasa uciyuza ukoze kuri colonne vertébrale urafyonze ko navyuzi ntumva ko ushaka gukwensa neza vertebre ntumva ko ushaka gukwensa aka nerf kari juste à côté kuko utazi icyo uri kurakora donc massage no kwigwa n'abantu bavyiza bazi ico bariko baraguhereza kuko massage iravura baze nk'umuntu aje wagwaye umugongo uciuvaho mu mugongo w'umuntu bo uraweje kubonona ifo kubigirirwa massage n'umuntu yavyiza natwege ngano nako dufise abantu bize bari bafise ntuzenye mu vy'ubuganga indani bagize amasoeza infirmière ama santé publique n'ibiki uwo muntu turamuforma encore
kugira ngo ashobore gukora massage ashobore kuko ari mu buganga mugabo bitoye twize sivyo yize birashobora kumukompleta tuca dukompleta basi byo bindi adafite tukamuhereza tukamuforma pendant 6 mois bishobotse n'abarenza 6 mois bivana ningene umuntu akabuta ibintu kuko tuvuga ngo mbeje guformasha ndaguha umuntu wa mbere testa ko ni jewe kugira ngo nemere ko ushaka gukora ko umuntu testa kuri jewe hanyuma ukazura mubwira nk'ubunye asanze wowe wumvise ko hari ahantu hadashika canke hari akabikorera nabi formation irabandanya turabandanya ni numva ko je ndi satisfied numva ko mugongo umuntu atangorane habwa azomukiza nkumva ko zo stress ayizi ico kirenga kizi byose ndavuga nti genda ukora umuntu tugenda hanze hano turi rero turi muri cabine de massage ishaka kwakira abantu babiri bazananye toujours gore n'umugabo canke abakopine baje bazananye abagabo ntibashobora kugira ibintu by'abakopine abagabo ntibaja muri chambre imwe none asha je kuva nkora maze imyaka myinshi nkora nakure n'ahantu henshi mugabo nta mugabo naho babavukana bazananye ari babiri nane mwemera gusangira kabine n'uwundi oya kubera je navyonzi ngira ngo niko basanzwe baremwe no kuri baravyanka cyane ndabubwire bavukane bazanye bavukana ntibashobora gusangira kabine babwira ati kira muntu dusepare naho babwira uti haruzuye hasigaye kabine do couple bagati akira umwe ikindi kibanza cyaboneka nanje uraza kumushiraho iyo fenomene nanje amariko ndatwenga ndabibabaza naco ubunye rero ubwiye ariko arakoresha utuntu ngana tubuye natwo ariko arakoresha ikintu twita pierre chaude aya namabuye irinda ritoye kubera ryamaze guhora oya ryamaze guhora aya mabuye tuyagura kunyene abari importe kunyene turayashusha amaze gushuha tuba twanzwa kumugira ya massage nababwira anti stress turikora cyane gose kuko abantu benshi bari stress dohejeje kumukora anti stress ikirengo nk'ubu yagize massage de 4 mains none ko ari undi muntu ariko arakora ikirenge aba swata abantu bagira 4 mains afise umwanya mutonya canke yumva nyene kashaka ko bamukora nka jewe ngize massage Jesse novaga ngira ngo ni nka dime jemba nkene ikirenge canje umuntu ikindi ukuguru umugongo ugutwi hamwe nuva ko umubiri wanje wose uriko abantu vraiment simple zero rero yashimye ko ambwirira ari babiri aya mabuye rero tuweje kumugirira umubiri wose twamuhindukije tuca tumasisha amabuye ashushe iri buye rishushe rigira iki rira completa d'abord ivyo amaboko yacu yagize birasubira bikaza kwa activa ya circulation sanguine amabuye kandi aravura aya mazone usanga afise ububabare urana nk'umuntu yabagiye nka zone de stress urana nk'abijya ari karage hajya ari kuri zone de stress ayakojeje ko urutoki mugabo ntiyashikanye hamwe wa mu client cyangwa mu client yashaka arabikubwira ati shaka ukoreshe pierre chaude canke niwe udesida kuvuga uti ndashaka gukoresha pierre chaude mbo kubera benshi umaze kuyigira abazi ubu efe yayo ariko utarayigira amaze gukubwira ingena meze uramupropoza kwambira tukoreshe pierre chaude bifisa ama efe meza iraruhura iraactiva circulation sanguine ira détendre ya zone de stress ira completa ivyo massage iba yakoze okay hama umuntu aritorera umupraticien umuntu amugirira umasseuse canke aramwitorera canke biravana nimwebwe mupropoza bivanye niba ari umugabo canke ari umudamu umbajije ikibazo ciza cyane hari abantu bahora batwandikira ko tutafise nimero de telefone y'akazi akakubwira ngo nubikira ngo ifoto y'abamasseuse mubwira ngo ntore kenshi birambabaza birasinkunda nk'ico kibazo kuko canumva ko umuntu ataramenya ico yaraje kurondera by'ukuri ca ndamubaza toujours none ushaka mu masseuse mwiza canke ushaka un bon service kuko umumaze kumbwira ngo ngereka ifoto y'umu masseuse uzanye na massage oya uzanye n'ibindi uba wihenze de la maison en fait uba wihenze vraiment ariko birashika nk'ubu par exemple nk'uyu ariko arakora uyu mudamu akaryoherwa acagena mbwa ati witwande kamubwira izina
agashaka kugira ati mushaka ko maswa na terre ko nemashije neza ayo mashwa turayemera kandi tudiskita canke twamubwira ati inya telefone zamuga ati umunsi ntiyakoze ko bakora par groupe azokora muri groupe yejo akamurindira ariko nta mukiriya yoza ngo yereka aba masseuse benshi barabasubira n'inyuma birashika no kuri ivyo bintu abwiye ngo jewe ntabonye ngo umbasa ngo ndasubira inyuma tumuge turi kuri tweke ivyo sivyo dukora nivyo nagira nshaka ko mugabo ko turi ngaha turi muri kabine ya massage ico nari nashatse kubaza kuva kare donc hari abantu dufise no mukuza nivyo naje mvuga no muri intro nabivuze abantu barafise genre image igicapo ca massage umuntu aje muri massage abagiye muri ibi umuntu akora massage akora ibi wowe niki kimushaka kuvuga sur bene abantu bafise bene ama préjugés canke biyumvira gutyo bon massage izwi nabi kuri benshi cyane batarayikora izwi nabi n'abadamu barero n'abadamu batinya abagabo babo bazi ko bagiye muri massage avuga ati asha njya nazogaruka karabaye vrai d'un côté c'est correct massage henshi kogwa nabi kuko ntuworonka massage utanga nk'uyu amara amasaha abiri iwacu wamashije 1h30 bamwongeye 30 minutes ya Pierre Chaude utize navyo ronka utanga ku muntu amasaha abiri rero benshi babikora nabi ko ntavyo bize cyo ni cyane ni critère ikomeye cyane gose urana mu Burundi no mu bindi bihugu d'Afrique hari ukuntu nyene umuntu abayi avuga ati ndafise capitale nogena nka loi une maison quelque part nkandira abakobwa beza noshobora gukora ko kazi facilement tutangure kuwaguhaye akazi ntavyazi ntacegira icaguha dutangure n'igituma yangaje ni critère iraye ya bote bakobwa petite bayifasira ubatse kwese turakenye ngaha mu Burundi abantu barakenye ugasanga rero abo bantu ni benshi gose hama rero hakaba rero n'abandi bantu twavyize ico kintu novuga ko kiri strictement interdit nta bavuga mu kirundi ngo nta mwonga ubura isato ibidahizwe na twebwe birashaka gushika twege twumvise yuko habaye nka acte iri déplacer nukuri naho nubamejeje ko guforma amezi 6 cyangwa umwaka ukapoza iyo acte ukagira malchance ni nka accident uba wagize cyo kinikangwa mu matwi turaguhebana niyo formation twaguhaye kuko ibintu bizwi nabi batwe turaba mama dusabana bakuze hari abagore bagize ama mariage hari umuntu je bayigeze kumbwira ati anoke naho twogenda ko umugore wanje ambwiye ko canke umugabo wanje ambwiye ko agiye gukora mu massage direct ndabihetse ntabyo ntibashaka kubitorera babizi kundi bizwe kundi muri ico gihe none mu protéger gute nk'uwo mudamu ni kuko arashobora kuba wewe yararonse formation azi neza ko yobyirinda cyangwa ko atugerageza no kugira n'amatentative ariko le client akaza afise ayandi ma intention nabo mu baprotéger gute bo abo bakiriya barahari barahari ahubwo ava muhira atakindi kimuzanya azi kuko mu mutwe wiwe n'ama information afise ati muri massage tubivuge neza mu Kirundi ni nahantu ubushurashuzi niko bavuga no bengana maliyo nyene y'aba prostituée akaza azi ko ari ivyo bimuzanya dabo rushitsi wacu kwatubona an uniforme hari kindi perda tuvuga uti ivyo byose aba bantu ntibari muri blague hanyuma ko ari abantu bagiye ku ishuri nabo nyene baci ubwenge ari abadamu abantu baba intellectuel hajya ishuri n'ishuri nyene ashitse muri cabine arafise un comportement teza gutena avec le client umukiriya rero naho yogacisha mu byo ko barabicishamo agacishamwo pour tester ko biri facile erega hajya nta muntu ashobora gusimira ku muntu nuko abayabonye ko vuba iguma barikada akurako akabona ko bya bintu fin de fait birashoboka kandi ikindi kintu maze kubona none ko n'abantu baba bazi ko massage ikogwa muri izo nzira benshi ntibaza ari byo bakora hari n'aba masseuse dans des maisons nyinshi cyane ari baprovoka même les clients urabona nk'ubu par exemple gasanga atwege nk'utwo turamasa bana nk'ubu wisinze ko nukwereka gatonya wane ngene umuntu wacu afutse uyu muntu naho two mu masa tukagira mama neve par exemple gutya urabona ukaduga ubona ko ukora amasukuguru ukaduga je ngana hejeje sishaka kwavansa koko kwanje ngo ngende kuyindi kote babitera ingorane urumva rero nk'umuntu w'umushinga ntahe ukora mu masa ntari mushiki wiwe ntari mama wiwe ukamumasa ugasanga amaboko yawe
agenda gukora yarengeje ibi nivyo rero twigisha twe turagira formation hari ahantu udashobora gushika ko abantu washitse rimwe kabiri gatatu n'umugabo taco mufana ashaka ko meme yaje do bonne foi ni wanashaka ivyo bintu bitari muri ivyo mugabo abagabo n'abagabo nyene twogira ngo tubivuge cyane gose barafise ukuntu nyene waba warondeyemo ingorane ziba ziri hafi cyane niko Imana yabaremye rero abo bakobwa kenshi bo muri massage hariho usanga aribo benduza en erreur abakiriya ariko sino umukiriya nawe aje ari mal informé akabona urahagaze kuko umuntu ahagaze uriko urakora nta kintu kimwe wambaye uniforme muraganiriye arumva yuko vure muri umuntu atagiye guca ifaranga ry'uwo munsi aratinya ariyegeranya hari hose n'abakiriya je ndigeze kumasa nk'umuntu ucoge ntawe narinzi hanyuma aje yari umuntu mu bantu basenga ari hejuru cyane kuko sendamuzi yaje simple manyene ndamwiyakirira ndabi yari umufurera ndamwiyakirire turakora duhejeje arambaza ngo wahejeje ntego nahejeje ngo ya ngo nahandi umasa cyono yantwe nka tubikora tubaganda misigurira none ivyo bintu wewe ubona ndabikoranye nawe ngasonkorana n'uwo mfise umugabo mfise abana umva aka kazi konyene umva katoca gapfa tweje kugana cambira ati nico narondera kumva ati naje ngaha ntinya mvuga nije ivyo byose ngiye muri massage naje kubera ndushe numva katashwa nimwe mfise bakundangiye bambwira ati umuntu yavyize muri Cameroon afise ama diplome ansa reka ngende kumuraba ati mugabo muguma muri amasezi tukuma dutinya ati rero a partir d'aujourd'hui umuntu wawe rero haro n'abagabo ashobora kuza atana intention afise ahubwo ashaka gutesta aho umuntu bwiwawe mugera bisigura yuko rero nk'ubu unye nk'abari bafise iyo information muravyumva so kuvuga yuko bitabaho ariko hari ababikora nabe ko haro n'abandi babikora professionnellement so kuvuga yuko umuntu agiye muri maison de massage ko hari ibindi bintu abagiyeyo canke akora yuko ategezwa kuba aca yitwa kujya mu bita tega oya ukuri n'umwuga mwiza massage n'umwuga mwiza barawutinya benshi kubera ayo majambo bumva ariko si yakoregwayo hari aho bikoregwa naho bidakoregwa tout simplement no kuza abantu bararaba ati mbega bajya abantu babikora baravyize barabishoboye barafise impapuro zemeza ko ivyo bintu bavyize ainsi de suite ariko twese siko tumeze nk'ubunye harashaka kuza nk'umudamu akavuga ati jewe puro murona nk'abadamu nibo benshi usanga ari abamasseuse mugabo abagabo usanga ari bake ngira ngo nibo bakeya gusumba ngira n'igitigire dusanzwe tubasumba harashaka kuza nk'umudamu akakubwira ati jewe nifuza gukorerwa massage n'umugabo atari yakonsa afise mukabimwemerera cyane rwose cyato turafise amasseur dufise n'amasseuse umugore ashaka gusaba umugabo mbere no ashaka abagabo benshi ntibakunda abagabo eganye abagabo Jesse nyene abagabo bame hari umugabo akubwira ati namugandi abamasseuse bose bari muri cabine dusigaje abahungu ahita tuje namungo yonkorako agatangura y'amazina nyine avuga ngo Jesse ndi homosexuel byagutyo abagabo bamasa neza cyane rero nk'uwe mudamu arashobora kuza benshi basaba abagabo barondera ingufu benshi cyane nk'uwo mudamu asabye umugabo abavuga ati akakaraba nkavuga ati ya ntango bafise oyo ujya ntango pourtant massage si nguvu oya massage ni technique nizo zikomeye cyane gose si nguvu qui compte harimo pression ikwiriye mugabo c'est la technique qui compte vuga mbere umuntu ameze gute mbega umuntu ariko twiza prise de contact uyu ndamukozeko ndashaka kumva katakuvunyisha asaba hari undi muntu umukoze kuvuga uti ya vraiment biraruhisha nk'umuntu arashobora gukora nka massage z'abantu bangaye par jour turashaka kwakira gushika umwe arashaka gukora gushika kuri 5 biruhisha umugongo biruhisha intoki biruhisha massage biruhisha turoko mu yose uraruha kubera n'akazi nyene gasaba inguvu buhagaze ni wicara umaze iyo saha n'igice amasaha abiri nk'uyu amaze amasaha abiri ahagaze nta kwicara biraruhisha nk'akandi kazi kose reka n'akazi kataruhisha nta kazi na kamwe kuba kinjiza amafaranga kataruhisha hajya ubuzi bwose biraruhisha nako nyine kararuhisha nk'ubundi buzi bwose icyo ntakubajije rero ni Pierre Chaude bazishusha gute uzishusha Pierre Chaude nibaza ko bobereke bazishusha muzana isafuriya yayo zirafise isafuriya zizanana ama Pierre Chaude azana isafuriya yayo isafuriya yayo ni electric bagiye kuyiza ni electric turayicomeka irimo amazi amabuye agashuha bimuturira la cliente cyangwa le client oya naturira ahubwo afise agachaleur keza uvumenga karapenetra mu mubiri cyane
pierre chaude ni isafuriya izabira ni komple nuko nyene isafuriya izari nyene ni electrique urabona ko icometse muri prise ahaye irashuha pierre chaude agashuha hama tukaca tuyarura tuyaruye tuca tuyapanga hariho mu mwanya tuca tuyatangura tuyakoresha partie postérieure mvuga inyuma niho aba akenewe cyane tangura ku maguru mu kirenge aha hose nzanira ry'abiri urabona nk'uye hariho icyo twita les canaux lymphatiques ni imitsi y'amaguru irakunda kuziba cyane kandi ya makano azivye atanga n'iyindi kano igira gatatu ikiduga gushika mu mpuzeye izi kano zizivye zitanga tendance nk'umengo umuntu afise nerf sciatique benshi cyane barakunda kuza bazivye bagaca bibaza ngo bafise nerf sciatique kubera c'est douloureux urababara gushika mu ita kumva imitsi nyene iyo ngaha nyene izivye umva ntuzeye nibikiduga neza circulation yiwawe aya mabuye rero turayamasisha none ko baguma muri iyi position nka une femme enceinte umuntu afise imbana ari conseil kugira amasaje biri conseil muca mumugirira massage gute nawe une femme turamasa cyane les femmes enceintes kubera abagore bafise inda massage iri conseil cyane kubera birabatuma bavyara neza hanyuma hariho amezi abagore enceinte bemerewe ku maswa avant 3 mois ni bibi nahuza turabasubiza inyuma tarakwiza 3 mois cyo kumasa kuko birafise des conséquences mugabo maze kwiza 3 mois turakumasa rero biratuma umwana yivuriwa neza munda na position kugira ngo umwana azovuka bari nziza tuna neza hama nturuha kubera umvo amaraso batembera neza twakumashije twakugoroye wari kurambaza rero yuko position iyi position y'abantu batari enceinte bakomeye bameze neza abagore rero bafise inda tubamasa bari de côté kandi tuba tubashize ko soit oreiller canke essumer ukuguru kugira ngo agume muri position ari à l'aise ntagire douleur nimwe bafise massage yabo prénatal nuzenye nuwavyaye turafise massage postnatal kugira ngo nabonye bitumwa accompagner bya by'imigongo bazi ko abantu babyara kenshi barakugenda kugira umugongo ugasanga ahubwo ugumyemwo abantu benshi cyane batazi massage umugongo uragumamo ariko uje muri massage après l'accouchement nta problème y'umugongo kandi urekipera n'ingoga urekipera n'ingoga cyane nta position yo kugira massage ugaramye bafite kugira canke ntibibaho ugaramye musanzwe ahaduhejeje nyuma cagaramye tugira poster et partie intérieure l'histoire byagenze gute wiziki waravyugwa kuzo ubizi ubikunda niba wari umurundi kazi muri iyo myaka heza kuko urumva imyaka donc uri kurigirwa haruguru mu myaka heza byo niba n'ubu bakibibona nabi kera aho byabonwa nabi gusumba mugabo ubwo vyiyumviriye gute uwo mugabo yiyumviye kuja mu gute jewe narabaye muri Cameroon umugabo agiye kurerayo hanyuma turamukurikira je n'abana après une année tubayo yakoze imyaka wewe 10 tege tuba yarafise manda ya 5 ans hanyuma premier manda yiwe iheze baramwongera igira kabiri bamwongera igira kabiri ko jewe namye ndumuntu akunda kwirukira mu tuntu byaranywa j'étais ennuyé aya mama kumara imyaka 5 mu nzu atacikora mugabe ico gihe nagifise abana bari batonya cyane batonya gose hama après 5 ans ndamubwira numviriza jewe iyi vie yo kuba mu nzu ungaburira nk'umubebe jaraye mushobora reka tugende mu Burundi we ko ubandanye carrière yiwawe natwe tayi mu Burundi twinstaller hamuzo zurazi ko rafise vacances une fois les 3 mois après trimestre yacha aza hanyuma ndataha aratwistara arasubira inyuma jewe isinike ndavyumvira kuvyiga
d'abord je mbere ko niga ibisabwa je muri maison de massage nimwe ntivyari ibintu biri muri jewe canke esthétique oya vraiment nta na kimwe cari muri jewe ibi je novuga ko ari programme de Dieu yashizemo nari inzira yayo ni Imana gusa jewe no mu mutwe no kubikunda no kubika nta na kimwe. Par contre umugabo wanje yarakunda massage cyane mugabo bimwe umuntu ashika muhira arushe akazana ukuguru ngo fyondera twarafyonda twese n'abana hanyuma iyo manda yiwe amaze kutumesara Burundi haraba une circonstance yatumye dusubirayo encore n'abana turasubirayo dusubiyeyo haraza une dame twabana nawe nyine umudamu mu expert arambwira ati none Garene aha tugenda kwiga tugende kwiga ati abantu ibintu bya esthétique physiothérapie bimeze neza tugende arandavuga ati ejo mu gatondo aramitanana turagenda tugiye baradusigurira umva ça m'intéresse vraiment beaucoup nta buganga wize entre temps oya je nagize banki au départ je je nagize banki nta na kimwe bifana n'uburyo bwa mbere hanyuma uyu mudamu turataha dutashe ndashika ndabibwira umugabo wanje ntibana yari ishuri ngaha kameme yigisha ibintu technique byiza ndetse gutya massage esthétique est-ce que novyiga umugabo ati pourquoi pas kita winscrive week chandagenda ku shuri ndi inscrive urumva igituma avuga ko ari programme de Dieu uyu umudamu yanjana ntavyo yize ntihavuye wowe wavyiga ni jewe nk'umuntu mvuga ko Imana yaramurungitse ati wewe genda uyantujya mu hanyuma ndavyiga birangora nari maze imisi imyaka myinshi narije amashuri nari maze imisi myinshi ndi mu buzi ubuzi busanzwe ni ukuri gusubira ku ishuri umaze nk'imyaka 70 rutiga ni punition ni gihano kimwe kidasanzwe challenge ya mbere yari kwiga d'abord kumva ko ndo kwicara mu ishuri do 7h30 à 17h 18h de temps en temps 19h umwaka umwe ibiri ukuri byari biri bidasanzwe erega ugiye ku ishuri aruse kwiga no kwandika no kibyandika kabisa urumva na mashuri aba yisononuye barakudikta kicane je nama ntahana amanoti y'abandi bana ngashika mbere je umwanya wo kwiga ari umwanya wo gukompleta ajya marinye nasimvye rimwe ndashigenda ndamubwira umugabo ntibana je ibintu nagiye mu gihe ntabyo nshoboye ngira ndabihebe n'ukuri ibintu ni birebire uyu mwanya ni munini ya kuko bifise amakuru teorike yavyo ni byinshi cyane ama osteologie myologie physiologie ama droit menshi ama ntuzenya côté ntuzeye esthétique ko je naciye kombina esthétique et physiothérapie nakenda bikombina byose bibiri biratandukanye mbaje bituma nashangira amasaha menshi cyane ndi ku ishuri mugabo arambwira atega abana baza gutwenga atugahe ibishuri ari wagijanyemo atarumva kugiye kuja ku ishuri kagenda ugahe ibishuri none nibariheba nawe uzubabwirike no kuri ndiga malgré moi ndavuga ni nta kundi nyene none ko bazontwenga mais c'était pénible gutegura ama devoir ibi bifise amakote pratique menshi cyane mukava muri théorie mukaja muri pratique byarabaye ibintu bimara imyaka ingahe iyo periode wayibayemo yo kwiga imyaka ingahe nize 2 ans na pratique na ntuzenya na stage ya inane namaze imyaka 3 ndiko ndavyiga byaragoye sinobaciza aho ndabaye ngo byaroroshe byari bigoye byose byari bigoye umva uvuye mu Kirundi murazi ko ayiwacu nibiti bikorera mu Kirundi ugiye muri system atarundi rimwe bavuga atari Igifaransa conyene aya masaha yose yo kumaze muri mu makuru badicta kandi professeur arasohotse si problème yiwe wanditse 230 si problème yiwe byaragoranye cyane hanyuma ndagira Imana kameme fise mushinga ntahe nawe nyene yarigishije kuko diplôme yo mbere yagize mathématiques ya professeur Bokudane yaranyakompanyije cyane niteteru imba narabihevye no kuvuga ko yata kwa kompanya oya mba narabihevye ntabyo nabishobora iyo myaka oyo masaha yari menshi cyane pour moi yaranyankurajije cyane gose bra hanyuma ndavyiga ndabiheza ubwa mbere nko kunyera amashuri yangoye ubwa mbere premier trimestre vraiment yarangoye semestre ya mbere yarangoye cyane n'aba professeur babona ko vraiment ndi perdu nari perdu gose kandi bo kubera bize cyane aya maniveau kuri n'abantu baje mu master bavuye ku ishuri
en fait baba bakiri bagishushe mu mutwe no kubandaniriza bari muri mood y'amashuri nawe umaze plus de 20 ans nkigana ngira ngo hapere je sino ko nari merisa no kwandika meme in lettre ngo ndayandike ndayihe umuntu ntabitemerutse no kwandika vraiment byaragoranye cyane gose hanyuma aba professeur banye barabona ko ndi perdu premier trimestre ariko hajya ikintu gikomeye mu muntu ni determination hajya ikintu gikomeye sivyo tubamo nico ushaka nico ushaka semestre ya mbere iheze iya kabiri nari brillante namaze kwirotuva no systeme namaze kuyinjiramwo bitakindemera cyane canda brillante hejeje vraiment si ibintu byo kuvuga ngo nivyo kwirata narabria cyane gose kabe avec côté théorique pratique j'étais bien ndaheza ayo mashuri ayo mashuri rero ndagira amastage ndaheza barampa diplome turataha tuvuga tuti reka duce kubikora muri Kenya dushyize muri Kenya namaze umwaka wose ndabikora ndabikoze muga turashaka kugura ikintu cy'uwanje wakorera ayandi mamezi Kenya irazimbye nayo wopanga inzu n'agashambeti kaka ari business karazimbye cyane ndabona ko ibyo by'iwanje bidashoboka shanja gusaba akazi ndabikoramwo umwaka wose naho nyine byari byoroshe mbokorera umuntu ufise amasaha wiwe afise ibyo kwempoza kandi wumva umenga urabishoboye urabizi mugabo n'ibyabaye impfa gusa n'ibyo muri Kenya kubera narakuyeho ibindi bintu ntize narakuze mu kazi en fait hama après inane rero turadisita tutirika dutahana umwuka twende gukorera iwacu turataha shitse mu Burundi niho rero nagize ingorane zikomeye cyane shitse nga mu Burundi umva sinifise umwanya wo guforma nateza gutora umuntu wese ambwiye ati ndazi massage ndabishoboye hanyuma abo bakobwa muri sona nibo natoye byo kurambaza hanyuma baraza turakorana ibyo ari byoroshe yaramadega bakora nk'ibiki nk'ibyo wibuka bakora jewe kabisa nataha ikintu cyose ntifuza ko gikorerwa muri iyo nzu cyo cakogwa hanyuma namaze kubyitegereza ndavuga nti kuko je nkiza mu Burundi ndavuga nti nzanye métier kunje kuvura abantu njana ikindi kintu kiri professionnel kitari mu Burundi narabyize ndabishoboye ndanabikunda ibintu ndabikunda cyane andore ko ndabikora ngo birimo ndabikunda n'umugwa vraiment ni passion iwanje cyane nari nzivuga ni abantu bazoza bamurumbire nzoronka abantu ndabigishe tuvyige tubishoboye oro nacengwa ku bantu badashaka no kwiga d'abord bo barafise ikindi gashaka kwiga naho nabubwiye nti ndabigisha mvuga ati twigisha twegeraza imyaka dukoze muri massage ni mishi wonyigisha je muzi imyaka 5 undi ngozi imyaka autant unyigisha iki bashaka no kwiga mugabo malgré tout ça sinashobora jeje nyine mugabo ndabeshe gatoya ncugurura nuguriye ndumwe ndi kumwe n'umu receptionniste nije nakora maze gutangura gukora ndabadepase abakiriya batagura benshi kuri uburyohewe ubonye ko babigukorera neza uca wemvita uwundi utinawuraje exactement bakakurangiranira ndabona ko bakiriya nashobora kuba bakira jeje nyine nshanza nabo bandi ba masseuse nkuye muri sona kugira ngo nze ndabigisha dukore ndabigisha ameme tabakora ati twega ntabyo kwiga bihari twe twarabyize je maze autant d'années ndi muri masa wonyigisha iki kandi mugabo ka kazi sishoboka kora jeje nyine malgré tout ça ndafata iyo risque turakora tutongora babiri na je wa gatatu niwe mu receptionniste wa kane dans une petite maison turakora dukoze birashikije numva ko ndi à mesure d'abandonner kubera yuko barakugora donc bakora ibintu byose udashaka bimwe bitagira basi ama acte ari déplacé ku bakiriya byose ntifuza ko byokorwa mu nzu yiwanje jewe ndibuka rimwe le soir naratashe ndabwira umugabo nturazi bijya bintu nize sivyo reka ndabihebe nkore ibindi bintu bimeze gute nabwo ni none ndakubaze je ndi umugore wawe usabana none erega ibibera muri Spa Eden Garden bavuga ngo namye muri Spa Eden Garden ati bajya baje bigirisha ngo barize naco bize bakora nk'ivy'abandi none uzo myaka atari jewe bivugwa en général kunanje bazonshiramwo bizon exactement bica bidutesha agacu peut-être ni ingorane zishobora kuba zihari umugabo ati oya
si byo guheba ahubwo igani ma strategie yotuma kamembe ibintu wize at fin of uzova ubwo ku bintu bizima et c'est vrai. Hanyuma je ndaraba ndavuga nturazi ibi bintu byo ngo ndabikore neza reka nitange jewe wese uwo nzokora azogaruka uwo ntazoba ndomye umwanya wo gukora nawe akagwa muri abakobwa ndazi katazogaruka canke azogenda asarisa lo navuga ati mugabo kameme waravuga uti vu ko mfise appui y'umugabo famille yanje barabizi donc kameme wari ufise wowe wari ufise basi ico wishimikije na gitowe cane gose. Hanyuma nca ndakora les 2 premières années je sinigeze siba muri Spider Garden n'umusinoma na rubanza namazi no mu bitabo byose nagiye kumuraba ivyo ibintu byose bijanye na social yaciri kuri umugabo ko navuga nivyo byose aha ntahari amateka ni menshi mugabo ndahari ari limite kandi umwe basi ko je no mu professionnel uwo nzokora ukagaruka nca nkora 2 ans sans repos lundi mardi janvier décembre nous mettons tout tuga oya twitugara 2 jours de l'année tugara le 25 na le 1er décembre na le 1er janvier le 25 décembre aussi démission turugurura ndakora umva ko byari bigoye nabandushe cyane nakoresha ama suppositoire amantidouleur kugenda je mu gatondo ntene ndasubira namanibuka umunsi umwe abo bakobwa bangeze ahantu narize kwirukana bose chasigara ndumwe bari bakoze iki kugira uwirukanire rimwe bose nk'uwo munsi amakosa nyene ngiye kutagira indero jewe rimwe narigeze kuba ndi mu rubanza mpura n'umukopine duhuriye mu rubanza aca tangura kumpresenta son frère ndavuga ngo yo ngo yuye ngo umudamu yakoyize ibintu bya massage muri Cameroun ngo ni professionnel ngo uragenda yo vraiment ngo arabizi cyane uwo muntu acarambaza ngo kuri hehe ndamurangira nyene ko jewe ndi fier de mon métier gose muri gasanzwe numva menga no tobimbaza no kubwira ibyo nkora ko numva menga muri ibintu byiza aca tuko umuntu umudamu uhajya oya ubakora nk'ibyo abandi bose bakora byarambabaje umutima wanje waravyimbye none nsanga yibwira umugabo cyafata decision yo kubirukana boss chasigara ndumwe no kuri reception umwe no tugirira isuku uwundi mudamu ndakora umva nakora ivyo nshoboye narakira abantu batanu sinarenza kuko c'était fatigant ndumva bandi barasubira inyuma aramaze kutumenya barasubira inyuma gose umva n'abandi bantu babazanye n'ivyo bindi bintu bagasanga ni wewe ntibemera kubakira barasubira inyuma nabo nyene abandi nabo bazanye na massage bagasanga nta kibanza gihari bakara kajagari kadasanzwe. Hanyuma umudamu umwe umugenzi umukliente wacu aratelefona rimwe ndayimubwira nti Mireille nukuri ibi bintu je vyananiye umva no kubintu bimeze gutya na gutya ndira cyane ati none ndakubaze hene koresha abana bagiye kwishuri koresha abana bafite amadiplome abana baruguru bafise n'idero nyinshi cyane none barahari tibarahari bandonderera aca ndondera abana bagize les soins infirmiers ama laboratoire ama santé publique baca bazara abana 9 bazirimo aho yumva iyo myaka yose iraheze iyo souffrance iraheze iyo douleur merewe nabi vraiment cyane bire yarabandonderera kandi vraiment ndamushimiye ko ndazi kigenekezo mushikako c'est elle qui a sauvé la maison en premier lieu kuri yarabaye nk'umugisha hanyuma arabazana baca bazi ari nk'abana abamarayika imana yakora iyi métier sigwanje nukuri jewe niyo bingoye munambwira imana nk'imana Jesse nigeze nibira ko nzo kwiga physiothérapie n'umusinoma Jesse nigeze ko no kwiga esthétique mu ma projet ari mu mutwe ibi ntibyari rero je narabaye igikoresho ciwawe ibi bigoranye vyugurure bibeho kuko je birangoye Jesse niyo sengesho nka blocage mu kazi ndabwo manega jewe je nkora mission yiwawe débloquer ama situation yose ibintu bibe débloquer ko je CV wanje Mireille andandira abana 9 nukuri baza araba envoyé de Dieu abana bavuye ku ishuri atana kamwe bari bwakore baheje bafise ama diplôme yabo bameze neza bafise indero kuko abimbariye ndabaforma ndahagarika no gukora muri ico gihe ca formation ego ndabihagarika ndabaforma no nakira partir ya 18h 17h bo batashe barankundira vraiment
bariga neza cyane bamaze kuba neza mbona ko bishobora gukora utangura kubaho umuntu umwanya mutoya byo umuntu atagira probleme niniya ari juste fatigue cyangwa nkamuproposa nk'umukiriya twogira nk'ibi bako baragira 4 mains kugira ngo nabo nyene abone ingene ukora umufashe umwakompanye baca baza rero bahindura inzu complètement rero ndakura ndamenyekana i Bujumbura abantu baraza kuko hajya ntubona ko imetier izwi nabi jewe je peux témoigner yuko abaza muri massage sibo babi ahubwo aba bakira nibo bafise ama intention mabi hari abantu benshi cyane bifuza iri twebwe bifuza ama service yacu ariko atinya kubera asangayo abakobwa bari mal intention nivyo no kuvuga yuko abafise yumva ko ari muri insecurity kandi aussi no kuja kubwira umufasoni wawe canke umugabo wango naciye muri massage mu gihe bifise reputation nk'iyo urumva navyo nyene nibaza ko bica bitangura kuzana ama soupçon ugaca usanga icuka kibi aba rero abakiriya sibo babije abakiriya bari banabihevye ahubwo nagomba ndakwaze nk'ico gihe wavuze ko wakoreye abandi nta na rimwe wigeze wewe hagira umuntu azana ama convocation vers toi nyene ugasanga nawe biriko biraza rikarazana ma acte ari déplacé uri ngaho les étrangers barafise ikindi kintu bafise abarundi tudafise urumva les étrangers barandika ko service professionnel abazi ko service professionnel azikaje muri service professionnel ntibivangwa hariho ibindi bintu biba biri akote bakoramo ivyo nyene araza ati uyu munsi nje muri professionnel nje kwivuza undi munsi nzoja mu bindi bintu qui m'arrange que j'aime bobo rero barafise ukuntu babisepara nko kwagira separa ama service ego vraiment biri séparé vraiment cyane gose ivyo bintu kuko abakobwa nyene bamaze gushiramo ibindi bintu bibi muri service abarundi benshi barahezeyo abagabo benshi barahezeyo bazi ko ari byo nyene ku buryo niyo mu mashije ugaheza umenga nyene hari ikintu yavuze hari ikintu hari ahantu utashitse cyangwa utashikanye none ayo maata akogwa n'abakobwa gusa canke n'abagabo barabikora wavuze ko haba ari haba masseur iyo comportement mbi ifise abagobwa gusa kugira uca ugenda ugize n'ijambo ubwiye bene abo bantu bakuru uyu mwuga bakabikora nabi aussi barashobora kuba hariho n'umuntu afise iyo maison afise ikibazo nk'ico wewe wagize kugira uca ugenda ugize ico bimubwira ko sur ça nk'abo bakobwa twagize ivyo dupfa bamara abakobwa je ndamaze kwirukana abakobwa benshi cyane benshi gose jewe ico kintu navuge ko nta mwonga wisa twidahira nukuri sindavyihanganira kuko bisubiza akazi inyuma rero kenshi usanga iyo problème isa abakobwa kubera ubukene abakobwa hari ukuntu menga bashaka l'argent rapide l'argent rapide n'existe pas amahera nayo wakureye amahera nayo waruhiye amahera nayo wabiriye yaje amahera nayo uva ukumva kakagongo kawe ebana karushe ajya niyo mafaranga n'abakobwa nubwo bumva umenga vyonyaruka karonka y'amavuta karonka buri muzo n'ingeso mbi cyane abakobwa nibige gukora nibwo buzima bwonyene buhari no muri bible haranditse ngo udakora ntakaje ibaze ibintu byandika imana ati murandika ko udakora ntakaje nukuri kudakora ni erreur abagabo nabo ashobora kumwendiza erreur agatumana nabo nyabara kwikumenya ati est-ce que ngiye vraiment muri byo nivyo ngiyemo canke ngiye kwivuza mugabo twege ngo turagira chance abantu benshi baratuzi que c'est une maison professionnelle turaronka n'amakama couple turakira ama couple menshi cyane monsieur madame kandi jewe ujunu monsieur madame umenga ndakunezererwa kurusha wajuru umwe numenga nyene nta numwe afise icyo nigeze ubundi mugabo tuje gukora bizwi nawe urashobora gukora amaso umuntu umugore akamuhamagara cyangwa kumubwira ahandi hantu hari donc ntiyubahuka kumubwira ngo ndi muri massage kubera arazi neza yuko byohava bica bizana icuka kibi hari utabyihanganira bivanye n'ingene abizi cyangwa kubesha urumva ibyo byose natwege n'abagore fo kutugira confiance abagabo bacu naco nyene kitwagikeneye cyane kuko hajyaye umuntu afise ingeso mbi ntizibera muri massage gusa kandi uko ususpecta umuntu uguma umupusa muri bya bindi bibi cyane hajya confiance mu ngo ni ikintu gikomeye gose iyo umugabo akubwiye ati ngiye muri massage muherekeze urabahanagiye urabe n'ingene nawe we uzi
ntumubuze cyangwa ubuje ndafise abagenzi badukundana cyane umugabo arakenera massage cyane mugabo umugore akamubwira ati oya ntuzoje muri massage oya yewe Nzo bigukorera tabo Nzo bigukorera mugabo osi naho muri massage hoba habera amakosa so honyene habera amakosa turi kumwe nshatse kuvuga yuko ingeso n'umuntu abazifise wewe muri wewe wumva ko hari ibintu ya de limite tatavi ayo mari limite uyaplika hose ariko utagira limite no mu biro tuzazi bihabera kandi ari mu biro abasecretary abakozi abexploiter amaforce ku bantu bakoresha baruzuye wumva n'umutima w'umuntu rero umaze kubana n'umuntu kamenya uti ahubwo mugire confiance cyane kugira ngo umugarukane muzane munabiyage akubwira ati ndarushe ahubwo murondere ya maison de massage iri professionnel ahubwo mufatire rendez-vous muherekeze ingurabe surprise mubwira uti je twe turafise nk'amashekado abantu nk'uku ushaka kugira umuntu massage atavye kumubwira surprise turafise shekado twateguye ufise meme électronique physique uzo tubwira uti nashaka kugira surprise umugabo wanje umwandikireko n'akamo karyoshe nyene ku busheri cyangwa umugore wawe ainsi de suite ainsi de bega nibwo buzima rero uko upeda confiance ku muntu uko utamubwira confiance niko umupusa mu bibi kavuga ati none nawe ntabikora Nubundi asanzwe ambona nabi reka ahubwo ndabikorere nyinshi rero umva massage hari abazikora nabi abazikora neza turi ngaha abazikora nabi barahari kandi namwe ntabwo tuzoreya kuri liste y'abakora mu massage bazokwamaho ariko n'abantu bakwiye guselectiona est-ce que nshaka iki n'abantu bakavuga ati ngiye kwivuza ngiye kwa muganga kuko ni kwa muganga vraiment si nivyo kutatona ni ibintu twize ni duforma abakozi twatinda gwaye mugongo turavura imigongo gose cyane bamwe bari kuri abaganga byananiwe bari kwabwira ngo bageye ba transfert ailleurs twe turavura imigongo cyane twe turavura manière sciatique twe ikintu cyose kijanye na douleur du corps ni ikintu cy'iwacu vraiment ikibazo nkunda kubaza umuphysiothérapeute deja nk'umuntu atakitahura ni iki donc tuvuze nko physiothérapeute ni spécialiste mu bintu bijanye na douleur du corps ikintu cyose kijanye na douleur que ça soit umugongo stress ayo manière sciatique hari akantu bakunda gufata plan bita kaipine dutraita les douleurs du corps bitandukaniye n'umukinésithérapeute umukine nawe tumaze kuvuga kine service za kine c'est sous l'ordonnance médicale ushobora kugira kine atari umuganga ni wa determina les séances uzogira nawe ugacugenda kuri abo bantu bagira kine tandis que twe nka jewe ndi umukotonome jewe urashobora kuza tukavugana mvuga ko hagira écoute kuri wewe nkamenya nti uyakeneye pierre chaude uyakeneye ventouse uyu yarakeneye ama séance autant nubagira 5 séances tuba twamaze gutraita nta muganga arimwo et c'est la différence entre kiné et physiothérapeute. Iyi rero no kuvuga yuko nko udahari nkawe urafite umuntu ngayo ashaka kukuremplacer kokipa agashobora kukonsulta nyene nk'umuntu akaza nkakujya baje muri consultation akavuga ati jewe nje muri ibi akakumviriza akabikora nkaho udahari barahari barahari n'abaforme barahari yego barahari iyi rero tujemo ni massage iyi ni anti stress anti stress reka ndamwibarize uyu mu dame wajumetse gute naje ndushe cyane ndushe surtout aho niveau ya ku nari ndushe no mu mugongo muri niveau ya omoplate niho nari numva mbabaye mugabo kuva shikanga mbona ko hari n'ahandi nari merewe nabi nko muri badodo arankura ko nkumva ndatonekara amara nko kuhamasa umwanya munini aca bumva hasigaye haranja ukuntu nyine nkaca nazinyene ko ibyo nyine bamwe batubwiye tuje ngaho ngo problème de circulation sanguine no ku matako hose nkumva ndatonekara
itandukaniro rya kera utaratangura kuza urakoresha massage n'iriya kuri sommeil hanininya igihe naho urushe cane mugabo ukumva nyene ko vyanse kuryama utaryama itiro riri pofu mugabo kuva ntangura amaseanse ya massage ndumva nyene ko ndyamye rya tiro riruhura ukabyuka uruhutse iyo utabikoze nk'ubu warabimenyereye hari igihe uba waramenyereye nk'amazi ukumva neza ko amazi utayaronse hari ikintu biranse mu mubiri wowe nawe birashika ukumva ko vyanse kabisa ukumva utijeho hanagiye muri massage nta kintu na kimwe gishobora gusubira kuhavanza oya sinovuga ko hari ico novuga ngo hari en fait kera uruzurana ntubimenye nk'ibyo uca wumva itiro risigaye ricika mu ijoro hagati uri ku kazi ukumva ufise amakurbature mugabo ugasanga ntiwari uzi ko wari ukeneye nka massage ubu birashika mukaca uvuga ati shani ndumva muri jewe nkeneye massage hama ugapanga nk'umunsi ukaza kandi wavamwo ukaca utangura kumva nyene ko uhwabutse indwi usubiriye umeze neza mu buzima bwa misi yose ukumva ko muri wewe urireje twari twavuganye na madame Hena ariko turiko turamaza ibintu vy'amaprejije nk'abantu bafise iyindi image ku bintu vya massage canke ibibaza ko arese n'ibintu de luxe vyagenewe ababosi abantu niki cyo woshobora kubabwira nka wewe nk'umuntu abizamwo kenshi uzi akamaro bikumariye bon jewe ego le pouvoir d'achat mu Burundi turayibona biri réel mugabo uvuga ati jewe bivanye n'ibikorwa nkora que ça soit nk'abantu birirwa baratwara imiduga que ça soit abantu abo baja mu voyage za Tanzania za hehe nibaza yuko kwipermeta séance imwe no sofisco rimwe mu kwezi c'est pas le diable nibaza ko tunaya konsoma mu bindi bintu bitari iby'ingirakamaro ndetse ibinya by'uko boba baza ngaha muri ntuzenya muri massage ugasanga urayakosomye mu kindi kintu vraiment kitari ingirakamaro ku magara y'iwawe dans l'avenir ama ibyo by'amaprejuje navyo ukuri jewe noremesha abantu bose ngaha bari professionnel n'ukuri si ibintu novuga ngo biri mu swing ahubwo ni ibintu byo kwa muganga hariho même des parties umuntu agukora ko ukumva nyene ko wari urwaye aho hantu wowe tu t'en rendais même pas compte kumva nyene ko hari douleur iri muri wowe indani nta swing vraiment birimwo ngo ni ibintu by'uburyohe ngo by'ibindi bintu ntazi vyari Okay. Hari ikintu kiri konsegarene umuntu watokeye kuyuhejeje kugira sona umuntu yonywa amazi yogira iyo umuntu avuye muri massage hari ico mu mukonsi yatigenda ufata iki genda unywa iki genda ugire hariho ibyo utokora oya nka twebwe par exemple kwera amazi ari ikintu gikomeye cyane muri mubiri w'umuntu tege turatanga amazi cyane nk'umuntu avuye muri massage biri konse kunywa demi-litre de l'eau kugira ngo complete muri massage yaguhaye ibisigaye nta birebire umuntu aba afise vie wiwe asanzwe amena de tous les jours nta conséquences bigira namba umuntu yasanywa akayera avuye ngaha arakanywa nibiri interdit namba rusanze abanywa jus avuye ngaha arayinywa mugabo uvuye gusa muri massage uba wumva uri détendu gose alors natubwira ati urategura icumba cyo kuryamamwo basi kumva wowe haba hari reserve gose mwanya wose harimo abantu basi urafu tugirire sare kundi twa dushaka gutaha ubumva umenga atana kimwe ushaka nyine naruhukira ko umubiri wawe umva umerewe neza cyane gerega imibiri yacu iruzura erega stress iratwuzuza ayo massication sanguine agira depot de toxines ziruzura mu mubiri massage rero irakura mu byo byose mu maraso akagenda neza iyo stress tukaba twayitresse wumva umenga basiri nk'agapapuro hari ibiro bikuva kuri uvuye muri massage kuva nyene uri bien kandi
nk'abantu bakora cyane bajya abantu bakora de bureau massage avuye muri massage aba ari très efficace kurusha uko yahora akora nk'ikintu wasanga akora nk'amasaha 4-5 ushobora gukora muri 30 minutes kuko urafise ama place ushiramo ibyo bindi bintu bishasha energie shasha umubiri umeze neza nta mugongo nta zone de stress umva uri bien uri efficace mu byo ukora byose rero turangize sinzi ko hari ijambo wobwira bariko baratwumviriza wobwira batwumviriza kugira ngo turangize ngira ngo iyo wumva hari icyo ntabajije kuri kubyerekeranye kuko twaciye ubwa mbere twaciye muri sona turaja muri salon de coiffure turaja muri soin de visage turaja muri jacuzzi turaza muri massage nibaza ko atana kimwe twasigaje oya twaciye hose kwezi nabibarije abari bafise amadute abari batari babizi hariyo ama information menshi tutari tuzi nanje nigiyeho nawe wigiyeho umuntu wari we wese hanyuma Rene sinzi ko hari ico yoshobora kudutekerera cyanyuma kugira ngo turangize ikiganiro jewe ico notekera cyo bwa nyuma niyo image mbi iri mu bantu ya massage nabagiye kuba mwe ndabumva kuko hari amakote akorwa nabi ariko irakwiye nikwiye kubandanya iri mu bantu ahubwo abantu boza bakaraba par exemple ce qui se passe chez nous réellement biri mal fait ariko dusanga ari ibintu byitwiye ya kabiri nuko massage si luxe c'est une nécessité du corps umubiri wakeneye massage umuntu wari we wese arakeneye massage abo mu jeune abo umuntu akuze we turakeneye massage rero gusa no kuraba utumeye massage ndayigirira he ndayigiriwe nande uyayingiriye arabizi eske yaravyize eske ikintu nk'ico hama ikindi cyane manotekera nuko abantu baba sexe féminin abakobwa two twokwiga gukora tukaganya amahera meza twaciye turi twenyene ko turabishoboye dufise inguvu nk'iz'abagabo turashoboye byinshi cyane twodesida gukora twese twokora nk'abantu bumva yuko umenga yoja muri massage la société va mal interpréter ni erreur encore massage n'umugabo mwiza cyane ushobora kugwa n'umuntu ari we wese akawukora correctement ariko urumva hariho sosiyete ngahade wowe nibaza ko we nuko watubwiye ko heureusement umugabo wawe yaragushigikiye yaragufashije yaragusunitse ahubwo bijemo yarakumva ariko hariho abantu batabyumva nawe wowe utari mana intentione yokubwira ati kabisa ibyo ntiwoza kubikoramwo uca utera ugenda canke ntibikunda urumva niho nyene hari ikibazo umva umuntu wese arafise ingeso kandi abo afise ingeso mbi bose ntibari muri massage ingeso mbi uzifise arazikorera hariho hose ari suvanga bari massage bose bafise ingeso mbi rero nabo bagabo kuba babitinya nabo nyene sino ba raison 100% ahubwo sinovuga ngo umugore wawe ngagiye muri massage ngazoca bundi muntu mushasha atari ko yarameze niko yarameze peut-être yaronse lieu favoriza ces mauvais comportements gusa sivyo ariko so uvuye yuko ngo abagabo ngo bisongora ngagira massage ngo aca mujija mujya ateza kuba muri umu prostituée kuko bavyita abantu benshi cyane no izo ngeso zirahari kandi ziri muri massage zikaba n'ahandi hantu hose no mu mabiro no mu systeme yakomeye cyane za Nations Unies umuntu wese abafise ingene asanzwe aremwe afise ses limites abafise n'ingene yobayara hawe indero n'abavyeyi ntibaje ngaho rero ngo bajije gusa byose bageneralize nukuvuga umuntu apana umwuga nibimenye bavuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umuryango abamasuze bose hari abafise abagore abagabo abagore abana kandi ari abamasuze bari professionnel atakibazo na kimwe bafise ce n'est pas bien yukumva ko umwuga ari mubi n'abantu bari muri uwo mwuga bake bakora amakosa nk'uko iyindi myuga yose irimo ushobora kubikorwa amakosa yego turagushimiye cyane murakoze cyane turashimiye n'uyu mu client wawe yaduhaye ijwi ryiwe akatwemerera akatuvugisha akatubwira murakoze nawe yego ndashimiye abantu bose mwakurikiranye kino kiganiro mwabyumvise je mvuye kwa muganga
uno musi twagendeye umuganga aradusigurira ingene bikorwa. Hari abantu nukuri naje nkamvuga muri intro nagize navuze ngo abantu bumvise massage directement barafise ibindi bintu bumva bitandukanye n'ibijanye n'amagara y'abantu, ariko mu byo twagiye turumva vyose ni ikintu gikenerwa n'umubiri wacu kugira ngo dushobore gukora neza, kugira dushobore kugira amagara meza, kugira ngo tubandanye ubuzima bwacu bumeze neza. Nuko rero mugendere n'abari bafise iyo ngeso mbi batukisha uyu mwuga abamukoroze Madame Reine, abasanzwe bariko barakoroga abandi bantu bafise ayandi ma maison, abantu batuma iyi métier igira reputation mbi. Nukuri murabe mu bihindure, je nama ndiko ndabivuga, murabe mu bihindure, murabe mukore mwigireho. Uyunye batubwiye ko yangaja, we watubwiye ko wangaja aba jeune diplômé, abantu bafise diplôme ba recrutement agira abari abantu bafise niveau mu bintu by'ikiganga, ariko hari abadashobora kwipermettre ivyo. Reka rero kuza murabagora mukora umwuga utegerezwa. Nuko je nitwa Ndabarushimana Reine, ndi umu physiothérapeute et esthéticienne, nkaba nabize muri Cameroun, nkaba nkorera mu Kinindo Avenue Buragane numero 87. Si kure gose, ni hafi ya quartier Uyiwa, ni hafi encore y'isoko rya Kinindo. Hama mwakoze kutugendera abanywanyi ba BITV, tukorera mu Kinindo, mufise adresse karibu cane gose, turabarindiriye mu kwivuza le bien-être, la bonne santé muri Sweden Garden. Turabarindiriye. Telefone nayo ni 61 979 900. Ni direct telefone maison. urumva se ni byiza ko baza bareservesheje canke bashobora kugira reservation? Ni byiza cyane kugira reservation kuko kenshi haruzura, ntari haniniya, kenshi haruzura, surtout le weekend haruzura, kandi biratubabaza nk'umuntu aje agasubira inyuma kandi twari kumwakira ugasanga yashitse 30 minutes, 1 heure yari kurindira. Byiza barahamagara bagira reservation kugira ngo ashike yinjira. Ok, merci beaucoup. De rien. Karibu kandi. Sawa, mwisi mwiza.